w'Imana ku bakunzi ba Black Media mudukurikirana buri munsi biciye ku rubuga rwacu chaîne ya YouTube ni Black Media aho mugenda mubona ibitandukanye ibiganiro bitandukanye ndetse mugenda mubona Bingo Sport mukurikirana buri munsi guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu tuba tuganira ibivugwa mu isi ya sport tugerekeza 2023 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 aho tugarutse kuno munsi kuganira ibiriko biravugwa muri sport tunarabira hamwe ama resultat yavuye mu nkino zariko ziraba ku munsi wejo nije igane zadera ariko sinza kwa DJ nyene ndaza kuba ndi kumwe na mugenzanje ariko mbere ko ndamwakira reka ndababwire tugiye kwa tunaganira ko tugiye kuba tunaganira cyane mu gihugu c'Ubwongereza ibintu bikomeje kuba umuriro nyuma yuko umumenyereza wa Chelsea aje kubatsindira isindira kuri 3 n'umugwa wa Brighton yaje kuba yirukanwa ku munsi wejo nyuma yagiye kubavuga amajambo mu itangazamakuru nabo uburongozi bwa Chelsea bwagize ico bubivuga ko ari nako baje kuba banamwirukana kurundi ruhande ekipe ya Man City yogenda itsinda ari nako igenda inganya amata n'umugwi wa Arsenal mu gihe bo bagifise urukino rumwe rw'ikirarane ubu tuvugana ekipe ya Man City imaze kuba inafata ikibanza tugiye kuba turangombega ku munsi wa gatandatu umugwi wa Arsenal birakunda ngo bigarurire ku kibanza ca mbere yuko umugwi wa Man City uza kuba unakina urukino rwo gusubiriza nuko rero tuza ko tunaganira mu gihugu ca Espagne naho twace turabe ku munsi weje Barcelona hagenda isinda kimwe catinzwe n'umukinyi Lamine Yamal ari nako aje kubagira imvune tutaramenya mbega iyo mvune kuri Lamine Yamal sobanuye iki agiye kumara igengana gute ari hanze byo tuza ko tunabiganira ako ni nako haje kuba hagira akabazo gato umusore kase w'igihugu ca Portugal nato hamwe biramuka bibaye mbona ikomeye kuri Barcelona byaza kuba bigenda gute mu gihe batafise umukinyi Lamine Yamal nuko rero tugiye kuba tuganira kuri ivyo ariko imbere ko dutangura reka nakonza kuba nakira mugenzanje amahoro apologize amahoro cyane Adiera meze neza cyane nkuko urije kubivuga ati ubu meze neza of course naco nagiriza Imana ibintu byose bimeze neza aka Imana umuciragiriza Imana aba rusanga bidogera Imana ariko nanje nta mpamvu nimwe yo bituma ndayidogera gahunda zose zimeze neza ndakomeye abo nasize mu rugo bameze neza ndabyizeye ndetse na gahunda z'ubuzima zo ndabona zikomeye zimeze neza gahunda z'ubuzima zimeze neza ariko wowe kuvuga ngo hari kintu kwagiriza Imana nigishaka kwidogera ko bitagukora ariko biragoye kuko muri iyo wagiriza umuntu ari byishurane naho uyo gusa nk'umuntu ariko ari idoga ariko ari abantu bamwe ari ninde bigeze kugira ngo atuke Imana muri Bibiliya yari Yobu umugore arambwira ati iyo Mana usenga ya buri munsi ituma ugwara imyaka 2000 kamerwa nabi nkuko ati reka arambwira ati wapi kabisa ati sinshobora kudekona ku Mana rero Imana mushobora byose kabisa nibaza ko nawe kurinze ndabona umeze neza urasa neza Adiera urakoze cyane ndamutse n'abakunzi b'ikiganiro cyacu Bingo Sport badukurikirana umunsi ku yundi ku mbuga zacu ngurukana bumenyi za Black Media aba kuri YouTube ndetse no kuri Facebook je tayari meze neza nditari kandi kubana nabo mu kiganiro cyo kuri uno munsi ni kiganiro ko twababwiye ni Bingo Sport turagarutse apologize tunegera ko tuninjira ku munsi wejo twagarutse byimbitse muri equipe ya Chelsea tuvuga uburyo projet yabo yubatse bamenyeze uburyo bako baritwara ku munsi wejo naho baje kuba birukana n'umumenyereza Riyam naje kubasezererwa kuba amenyeze no equipe ya Chelsea twagarutse ku bibazo byinshi ku munsi tunaganya mbega projet yabipanze gute niki Todibo irategura muri equipe kugura abakinyi muri byo babashaka gushika kuki ariko kuri uno munsi naho tugane kuri kino kintu cyane bamenyereza none umumenyereza agize kabiri muri ino sezo nyuma yuko birukanye yahora Enzo Maresca aho bigeze twayagasoro ku munsi wejo aba bamenyereza ntibabona shaka ko barazira projet mbi y'umugwa wa Chelsea so ni nk'igisebo kuri equipe tuzi nka Chelsea the Blues mu myaka 4 birukanye bamenyereza bagera kuri 5 birukanye Mauricio Pochettino birukana Graham Potter birukana Enzo Maresca birukana Thomas Tuchel bare birukanye kandi Desirbe yagezeyo no birukanye kandi witwa Liam Rosenior mu myaka ine equipe yitwa Chelsea the Blues iyobowe n'abapresident babiri witwa Roman Abramovich we yaje kuvamo no vuga ngo nyuma yuko abaye icyuka kibi hagati y'Uburusiya na Ukraine aho ati ntushobora kuba uva muri biri ya bihugu by'intambara nguze kubuyobora umupira wo mu Bwongereza bahita bamusezera equipe ashira ku kiranguzo ihitigugwa no witwa Todd Boy buri muntu wese yabona ko nibura ko tubonye umuyobozi atandukanye na Roman Abramovich Todd Boy ko ashobora kugira impinduka akora muri equipe ya Chelsea ariko mu buryo tuyumvira mu myubakire ya equipe twasanze ahubwo atari uko bigiye kugenda kugendeye kurabana vuga ngo imyaka igira nko kuri 3 witwa Todd Boy rafashe no kipe equipe yitwa Chelsea the Blues
ego nivyo uraza kwiharura mu bikombe bibiri cyitwa Mondial de Club ndetse n'igikombe kimwe cya Conference League, ariko waraba mu myubakire ya equipe ya myubakire ihoraho y'umugwi muri Chelsea de Blues ntayubona. Nivyo baragiye ku isoko bazana abakinyi bigaragara ko ari abakinyi bashobora kugira ico babafasha, uravye nk'ama transfer bakoze kwa no musore bamukora muri Brighton of Albion witwa Moses Caicedo miliyoni zirenga 120, baja muri Benfica bazana umusore miliyoni 120 witwa Enzo Fernandez, baja muri equipe ya Man City bazana no mwana mutokore Parma. Nivyo ugende novuga ngo kuri transfer bakoze ukaraba n'abakinyi bazanye n'imyaka yabo n'amakontra babaha, warabona ko bariko barubaka mugabo waza kugendera novuga ngo kuri projet bene gutwara iyo projet ndavuga uhereye ku buyobozi cyanye kubamenyereza ndetse na staff, wasanga abamenyereza bariko barazana ndetse n'uburyo bariko barafata abamenyereza batari ko barubakira kuri projet ya long term. Ko tugendeye kuva kuri ba Mauricio Pochettino novuga ko nyuma y'igenda ryitwa Thomas Tuchel hazi Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino uburyo yashitse muri Chelsea de Blues asanga ikipe yitwa Chelsea irasambutse, kuko turubuka ko bari bazije gutahukana igikombe cya 2019 cha Ligue des Champions, Ligue des Champions bayitaye 2020 yurakoze cyane hari 2021. Igenda ry'abitwa ba Christian Pulisic, igenda ry'abitwa ba Mateo Kovacic, igenda ry'abitwa ba Timo Werner, igenda ry'abitwa ba Kai Havertz. Ikipe yitwa Chelsea de Blues iza gufatwa n'uwitwa Mauricio Pochettino, bisanguka gira yubake guhera azero. Mauricio Pochettino gendura yamaze imyaka y'umwanya unganike, yamaze yakanyomero mara bahita bazana witwa Graham Potter. Urazanye Graham Potter umukiye muri zo za Leicester, ese araza kugufasha ki muri equipe no cyane, equipe ziciririza. Byumvikana cyane ko equipe yari keneye wamumenyereza nibura afite experience yo kubaka umugwi nka Mauricio Pochettino, ariko muri ya circumstance yo kubaka equipe bahise bamwirukana. Gendura na Graham Potter yahatevye bazana witwa Enzo Maresca. Ego nivyo Enzo Maresca n'umumenyereza yashite ubona ko wewe azinovuga ngo kudetecta izo mpano z'abakinyi bakiri bato, yasanze bazanya bitwa ba Steve Williams, azana bitwa abana bakiri bato abakiye muri Brazil ba Augusto ba Joao Pedro. Turabona ko ni wa mutoza nibura agarukanye mohare muri equipe ya Chelsea de Blues. Ni ya Chelsea ishobora guhura na Manchester United ikayibona mu ico gitsinda, ni ya Chelsea ishobora guhura na Liverpool ikayibona mu ico gitsinda, kuko tuvyemeranye kwa Enzo Maresca bari bamaze gutsinda Liverpool, bari bamaze gutsinda Manchester United. Nta equipe nimwe muri Premier League zigazine za mbere bwatsinda. Urakoze cyane. Uzanye mumenyereza agarukanye equipe ya Chelsea ku gitinyiro cyama equipe ari muri. Ahubwo shina ko nuko Sezia twabonye Paris Saint-Germain yari yarananiranye, ariko yasindiye muri Mondial de Club 4-0, ibitsindo birenga bitatu, ibitsindo bine muri finale. Benshi baratangura bavuga ati tubonye ya Chelsea de Blues ishobora gutera ubwoba buri equipe. Inyuma y'ivyo tubonye vyubakitse muri equipe ya Chelsea, tuza kubona novuga ngo ikintu kimeze nka surprise, avuga ati ndagiye. Umutozo ubwo yanyamaze kuvuga ngo ndavuye muri no kipe, umusaruro wari mwiza kuko yagiye ikipe iri mu kibanza cya gatatu, ndavuga ikipe ya Chelsea de Blues. Uno musi nyuma y'igenda rya Enzo Maresca ekipe iri mu kibanza cya gatandatu, hafi mu kibanza c'indwi. Amamashi yo muri weekend naza kuba kinwa tushaka no kwisaga ku kibanza c'icenda. Urakoze cyane. Cugendera no ku ma ekipe akomeye. Ya ekipe ya Chelsea yatsinze kuri Enzo Maresca, uraza gusanga inyuma y'igenda giwe ekipe zarakubiswe. Genda urabe Arsenal yayitsinze hafi imikino nka yose, imikino bahuriye muri FA Cup yarayitsinzwe ari retour. Genda ura mukino baheruka guhuraho muri ndavuga ngo muri England Premier League barawutakaje aba Manchester City, yabakubise umukino muri retour w'ibitsindo bitwereka ko ekipe yitwa Chelsea de Blues mu buryo by'imyubakire muri kuvuga ngo umutoza, kuko umunsi tugendera ku mutoza. Ubuyobozi bushobora kuba ari bubi kuko buri ekipe yose ntigira ubuyobozi bwiza, kuko ari ekipe ushobora gusanga ifite ubuyobozi bubi ikabigira uwo mutoza mwiza, agashobora nibura kuvuka. Urakoze cyane. Umusaruro mwiza ukaza kuvuka ubwo buyobozi bubi. Nivyo no musi bibuze muri ekipe ya Chelsea de Blues. Siniko navuga ngo ekipe ya Chelsea de Blues ifite ubuyobozi bubi, bwa buyobozi bubi ku rwego rwo hasi, kuko tugendeye ku buyobozi. Ubuyobozi bubi n'ubuyobozi budatanga amafaranga muri ekipe barokrite, ariko kwa Chelsea amafaranga barayatanga. No musi Chelsea de Blues iri ku rwego rwo kuja muri ekipe kudodora ikabaza ati uyu mukinyi muramuduha kuko bafite amafaranga. Ahubwo turabe ngo eske mu bijanye na organigramme coaching abamenyereza muzana bo bari ku rwego rwo kugarukana Chelsea ku bihe byabo. Nico nanjye kwanda avaye uko ndakikubaza ino ekipe ya Chelsea iri kuritwara irafise igomba guhura na ekipe ya Paris Saint-Germain mu myaka iheze. Iyo nuko Paris Saint-Germain ifise ikintu bizo tagishitseko
mwaba muvanye kuko Paris Saint-Germain mu myaka iheze iri equipe ivuga ngo tugomba kuzana umumenyereza tugura abakinyi bose twifuza beza pakuduha Ligue des Champions ariko baje kubona ko bidakunda nyuma yuko baje kuba bahindagira umumenyereza muri saison equipe ya Paris Saint-Germain imumenyereza bitewe nuko atabaha ikombe ca Ligue des Champions ariko kwa Chelsea naho imaze kuba ya equipe ntituzingura ngo bamenyereza baze kurondera ibikombe ntituzingura bamenyereza baziriki ahubwo ndagomba koze ico kibazo eske abamenyereza equipe ya Chelsea rondera bari capable kuza gutanga ibyo equipe ya Chelsea yifuza ugendeye kuri generation bafise wagenda kuba bazana barawanye na projet equipe ya Chelsea ngomba kuba yinjira warugendeye kuri hakurya kwa Paris Saint-Germain mu buryo babikoze bo nuko bari bafise projet iri objectif kanaka nyambaje na Sere Al-Helaifi ndaguhaye amafaranga nkaba mvise umuyobozi nka Lucas Campos nkabwira ati jya ku isoko mu recruiter hari ikintu twazanira umenyereza tumutuma genda urabe bazanye bitwa ba Christophe Gartz bazanye bitwa ba Mauricio Pochettino Thomas Tuchel yaraciye ariko bakubwira ngo duhe igikombe cya UEFA Champions League utakizanye turaza kwa tugusezerera nico cyabuze muri Chelsea de Blues kuko iyo Chelsea iyo Todibo iravuga ngo 0 miliyoni niko ndasesa ku isoko hafi miliyari ikipe usanga yakoresheje amafaranga ku isoko hafi amafaranga ngomashika muri yaridi Chelsea ntabwo tukoze kubona iburaye ibintu biza bitevye Chelsea bigizogwa mu kibazo cya ishobora kugwa mu bibazo cha pay free finance of course bishobora gukunda kuravya amafaranga bariko barasesagura nayo bariko barinjiza ubundi kwa Chelsea de Blues kuri projet yo kwa Paris niyo kwa Chelsea de Blues ahubwo habuze ngo wamuyoboza avuga ngo objectif ndakuzanye ndagutumye iki nico cyabuze kugendeye niyo bari kuzana umutozo wari we wese zero na squad de Chelsea de Blues yari fise bari kubwo gutahukana ikintu nibura gifadika ariko igiti cyazo cyo kiba Apollo equipe ya Chelsea ni equipe tuko turabona irimwo generation y'abana hafi bangana bari mimwe tuvuga ngo mu myaka ezo rafise Silva yarasha kuridinga ikintu ze defense yabo ugasanga harimo hagati yagiye kwa uyu yahora ni uyu mwongereza ninde yahora kwa Atletico de Madrid wari yagiye kwa Tottenham ndibaza uyu harimo umwongereza yego yavuye kwa Chelsea acha kwa Atletico Madrid yego abuna hari ageze yo bamwitwa Conor Gallagher ugasanga basi harimo nako kantu ko kuvuga ngo harimo umuntu akuza ashaka kuridinga waye ngashaka gufasha wa Moise Caicedo waje kwa defense ya Chelsea uburyo ihagaze n'uwari ugomba kubafasha wari wo Ulysses James nawe akunze kuba mu mvune keshi eski equipe ifisi generation ngana muri buno buryo yo kaba ya equipe mumenyeze bo mutuma ngo iyi seto turashaka ibicanke yo gahabwa n'umwanya bati manza bubake kwanza kugira ngo dushobora gati munyimba tuguhaye kubaka seto zibiri o musize gatatu uyu utware Premier League cyangwa ugere kure muri UEFA Champions League kuza bikona amenyeza muri buno buryo avec les générations yani ntiyakwiye umumenyereza zagahabwa umwanya kugira ngo ashobore kubaka muri Chelsea ugendeye no vuga ngo no kuri squad we kuragaruka ati yari equipe yari kuye nibura gutunga nk'abakinyi nka batatu bashaka kuridinga kamera kuko ugiye kutuba turabe ni attaque yabo nimwe abana gusa n'abana bakiri bato ugendeye kubakinyi gendura no muri equipe umukinyarizi imyaka 30 ni kukorera wenyene muri James sinzi uko ashobora kuba yaba ayifise nayo ni tirani uko nyene ariko marke kukorera tuza gusanga nibura afise mu myaka hafi 33 iyo squad yawe y'abakinyi hafi 26 tuza gusanga mu mukinyi umwe w'umurije ndirekana mwita uko nyene kuko ariko vuto muri Chelsea nawe buri akenshi nasanze n'abakinyi ugiye ngo baho umuntu arashoba yakoze urakoze cyane kukurana igikiyo za kubwira yahaye iki Chelsea de Blues nico gituma baramvuga ngo wari kuravuga ati eske ubwo ntibaba bakogwa ko niriye nuko bafise squad ndende y'abana bakiri bato batazi no vuga ngo ikijanye na n'imyubakire y'ikipe burya ikindi kintu nanje shobora no kurira kuri ico kintu uvuze kijanye no vuga ngo niyo kipe ifise abana bakiri bato hari ikindi kintu uzugendere kwa ama equipe yo mu Bwongereza ari ama equipe abakomeye cyane ndavuga kuva kuri za United reka tuve kuri City reka tuyikure ko City yisanze ari kipe igomba kuba ari y'Abarabu ubundi equipe nka Liverpool n'ubwo ngo kukurera n'imyaka 30 yose 20 kukurera cyane na muto cyane urumva tugendeye no vuga ngo kwa ama equipe yo mu Bwongereza twitwa ko ari manini jya kuri Liverpool jya kuri Manchester United jya kuri iyi Chelsea uje no kuri za Tottenham za Arsenal iyo equipe yawe sinkubeshe niko nyene football ikijya mu bintu by'amarangamutima n'ibintu byinshi by'urudandazwa ubundi zikipe niziba zikwiye kuburamo abakinyi nka batatu babongereza bakinira ikipe nserukira igihugu y'Ubwongereza urakoze uretse yuko ibintu byoneka muri no myaka ubundi gendera sitano byari bikomeye cyane hari mu Bwongereza no mu Budage cyo kintu baragihagararira muri equipe yose ikomeye agomba kuba ari mu Bwongereza atangura muri national ayobora abandi ngura musigandura muri Chelsea ari umwongereza ari
Reece James no musi aratangura imvune zimumere nabi ukore Parma agenda araza rimwe agakina ugende no kurana mu Bwongereza ugende no uraza gusanga atari ikibanza gisigaranye muri equipe nserukiraga ya Free Lions cyo bituma mvuga nti ikijanye no kwirukana ko bamenyereza canke na projet no vuga ngo muri equipe ya Chelsea de Blues biracagoranye ya Diera uno musi koma equipe no vuga ngo akomeye avize icyitwa Ligue des Champions kuri Chelsea de Blues kumva ngo uzoviza icyitwa Ligue des Champions kandi turiko turaba ko Ligue des Champions itangwa na performance ya equipe muri rusangi ndetse n'akazi k'umumenyereza ubwiwiwe kuko no musi ugendeye ku ma example turiko turabona ko ari ama equipe amwe ari kararengana kubera iki kubera umumenyereza iyo niyo option ya mbere umumenyereza amaze kuba ametrize ikijanye na UEFA Champions League kubera abakinyi bamaze kuba bagiriye experience bamaze kuba bagarukira kure yashoboka muri za UEFA Champions League bazi cyitwa knockout wa mukino utsindwa ugasezererwa icyo bisobanura ariko no muzigendeye kwa Chelsea haba ku mukinyi haba no kumumenyereza mwabo bose ntabarimwo nje gituma ikipe ishobora kugenda ikagira imbere ya Paris Saint-Germain tukabona ikubiswe imbere n'inyuma ugiye gukinisha abakinyi presque squad y'abakinyi 11 batanguye mu kibuga nta mukinyi numwe amaze kugarukira muri quart de finale ya UEFA Champions League ya ugiye kurondera igikombe cha ndavuga ngo cha England Premier League mwabo bakinyi bose uvuze muri Chelsea nta mukinyi numwe avize igikombe cha UEFA ndavuga ngo cha England Premier League nta mukinyi numwe nibura amaze gukora akazi gatumiye equipe yitwa Chelsea de Blues ishobora kuja mu kibanza cya gatatu cyangwa ishobora kuza mu kibanza cya kabiri novuga ngo canke bagira iyo sezo iri exceptionnel ya sezo tuvuga ngo ni nziza kwa Chelsea nta mukinyi numuza gusanga yarayikoze nje bituma mvuga ngo kwa Chelsea de Blues bagomba guhitamo novuga ngo nyamba ari projet yo kudandaza reka tuwe muri projet yo kugura hama tugurisha cyangwa nyamba ari projet yo kuvuga ngo reka duhatanire ivyo bikombe reka dusinyishe uwo mumenyereza hama umenyereza bise experience hama tugira ivyo tumutuma hama natu tumuhembe wanashima Chelsea de Blues ni mu equipe mu bijanye no guhemba gafaranga ni equipe yaguha pay irayaguha rero novuga ati kwa Todd Boy yakakwiye kuraba ngo nyamba ariko ndadepansa nabonye no mu byo aza ku depansa harimo amafaranga aza guha hafi miliyoni 24 aza guhitwa ya Rosenior yo kubera ya musezeri ugendeye n'abamenyereza bagiye bacariya kuva kuri Antonio Conte amafaranga bahawe miliyoni 10 ukagendera kuri ba Graham Potter bahabwa miliyoni 5 bavuyeyo uraza gusanga ahubwo n'amafaranga basasaguye mu novuga ngo mu kijanye no kwirukana bamenyereza yo kubaka equipe muri rusange so nakubeshe byo kwacisa mbona bikomeye nako ndaraba imyaka bafise buriya Reece James ntamubona neza buriya nta muntu kwacisa umwe tuvugana ashikana imyaka 30 n'abakinyi bakiri bato gusa nabana ni 20 18 21 23 27 gutyo biraho nta mukinyi afite imyaka 30 ari kwa Chelsea burya uzirabe nko kwa Pep Guardiola ashobora kwemera gutunga batajani legendas ashobora kwemera gutunga bitwa baniko ku myaka 23 n'ine ariko avuga ati Bernardo Silva we Mateo Kovacic ni mugume ngaha cyane ndababone ya mwebwe muri capable yo kubinjije cyangwa yo kubaka iyo vestiaire ganyamba twumva Enzo nabamarike kukurira bashobora kwitwara ko bigombeye muri vestiaire ubwo ninde yo bagira inama ari yo umuntu mukuru n'ikindi kintu gitumora ko kwa Chelsea ibintu byabo bisa n'ivyayangaye kubera ko akenshi buri mukinyi yageze mu itangazamakuru ari kumwe n'abakina abantu navuga ko bakuze arafise rangaje akoresha ariko kwa Chelsea bageze kuri imbere y'abamenyesha bako ibyo bababaza umanye ko bishanye bwa basi baracari bato cyane ku buryo nta gitinyiro bafise nta muntu ari buze kubara bigitsure bafise bavuga ivyo bishake kuko nimbugiye kubona yuko hari mukiyasha kuvuga ikintu uburongozi bukamwihorera akabandanya nakina antuka akandi yavuze kumumenyereza naza ko kwa Chelsea akenewe nyinshi cyane harakenewe kwanze process kumumenyereza apana umumenyereza ari wese ushaka gufata umumenyereza wo muri Strasbourg cyangwa wo muri Lens cyangwa wo muri Nice ugomba kumubwira yuko agomba kuza muri Premier League agira icakoze memera kuja muri Premier League ukaza kuzana umumenyereza amenyereza za equipe nka za West Ham equipe nka za Nottingham Forest biragoye kuri buze kumutuma ikintu muri equipe ya Chelsea nkagisha tanga bigoye cyane je kubwanje ikintu mbona kwa Chelsea kinakenewe harakenewe umumenyereza amazogira experience nko yagarutse umumenyereza zimbega ati ni iki nsabwa kugira ngo nshobore kubana n'ino generation nganuko ni iki nsabwa kugira ngo nshobore kuba muri ama equipe ane mbone ko bigoye kwa mungwangeza kugira ngo ni qualify muri UEFA Champions League eske ninga muri Champions League ho ndaza ko twagutogira ngo nanje nibi buri singinde nkwagiye kwitabihigano hari ibintu byinshi byo gukora mu burongozi bwa Chelsea habayemo no kubanza kwikosora ku ruhande rwabo bakamenya mbega turashaka iki muri projet yacu kuko kuzana abakinyi bakiri bato ntabwo bihagije barakeneye n'uwo muntu abaridinga uwo muntu azobaridinga buri sezo muzamenyeza agira kuri babiri bigoye cyane naho rero kuraba equipe ikicara ikaraba umuntu ahwanye profile ihwanye nizo bifuza equipe barimo nivyo bakeneye kugira ngo bashike ku musaruro kuko ku depensa bazaguma badepensa kandi nazo no mpano zizopfa kubusa kubera ko zikoza ko ibyo bagomba kubakorera nuko rero yari kwa Chelsea ku munsi weje waje kuba barasohora urwandiko yuko birukanye umumenyereza wabo
turindiye kuraba mbega mu minsi iri imbere baza kuba binagata ariko ku rundi ruhande ekipe ya Man City yakugenda ikina apologize ariko kugenda ibona amatagira kuri 3 ndetse abona nico gitsindo byaje gutuma ekipe ya Man City inganya amatagira kuri 70 n'umugwi wa Arsenal tubikanye ko ifise kirarane ndetse inganya n'ibyo bitsindo ekipe twabonye muri ano mezi y'ukwezi kwa kane mu mpera nabwo ekipe ya Man City iza ku bintu byayo batsinze umukino wa Burnley bita bikoro ekipe yitwa Burnley muri championship kuko gutakaza kwa Burnley na Kyle Walker wabo byatumye baja muri championship ku munsi weje so ubu n'amanota nuvuga asaga kuri 70 ni 70 kuri 70 ekipe yitwa Arsenal nuko batarakina umukino novuga ngo wo kuzuza journée ya 34 so nukurindira twaraba nabonye Brighton yarandi yabonye igitsindo novuga ngo atsinze ibitsindo bibiri yikurikiranye cyo yabonye kwa Arsenal n'icyo yabonye ku munsi weje novuga ko ashobora kuba garutse nibura muri ya performance nziza yiwiwe twarindira twaraba baracari urugamba rukomeye adira hagati ya Arsenal ndetse na hagati ya Manchester City kuko nyamuro musibanganya ibitsindo bakanganya n'amanota hari ikintu gitsa gukonta kuvuga ngo ni mentality igira itangure gukora reka dutsinde turondera amanota 3 turondera n'ibitsindo uvuga ngo nabwo baza kubarondera amanota 3 gusa baraza kubarondera n'ibitsindo ndetse bakora nico kwitwa bakora n'icitwa novuga ngo kwirinda ku makosa kuko tugendeye novuga ngo bigira amaregrema menshi yo muhuje ku bintu byinshi cyane mugabakora n'amacu uje mwahuye ibiki byinshi rero novuga ko ntabwo ngo tuza dutanye igikombe mu gihe hasigaye journée zigera kuri hari zigera kuri 5 ko bari ko bakina journée ya 33 so nukurindira twara bakumbure muri England Premier League ariko urugamba ruracakomeye ico kwibaza no kwibaza ngo Erling Haaland uburyo tubonye agarutse mu mikino ibiri kurikiranya yo bagarutse nibura gufasha ikipe gutahukana igikombe canye kwa Arsenal tukibaza ngo ubwo Mikel Arteta yo bagifise za mbaraga yatangurana zo gushaka igikombe cya England Premier League Arteta yavuze ngo ntibirarangira hashe ko kugwana ariko hari ikintu waruvuze ngo hakine ibintu byinshi cyane harimo na mentalite mbega taza kwitwara gute ari ikintu twabonye ekipe ya Arsenal igogwa cyane City yo ekipe ya Man City yakini ubundi ekipe zakabaye zigogwa iyo ekipe novuga ko bahanganye tarakina ariko iyo ekipe ya Man City yakini hari uburyo Arsenal bagenda umenga barapanika cyane umenga ibintu byabo bisa n'ivyarangiye umenga ekipe yagiye gutsindwa aho bigeze rageze ko bakora ya mantateri bakiva komeye cyane bafise Newcastle azari ku munsi wa gatandatu saa 12:30 niyo bazokina nkabona nyimacha itaka umuntu agakiyumvira eske ni na match nakomeye cyane kuko ekipe ya Newcastle so gihipaga ngo guterere kure ahubwo umuntu agene kwibaza eske tugiye twongeye tubone bya bintu twabayemwo ko tuvuga ngo Arsenal ibato twari bifise mu mwaka weze byasa n'ibyakemutse twayagiza kubifise abakinyi bakeyi bagira imbunda akaba basubiriza eske ko babazanye ubuho byankiye he naho kujya twaraba mbega ekipe ya Arsenal ni igiki kigora cyane canke muri no miss ntawo yitangwa yihambe kuko haracari amahirwe yuko nayo ishobora kuba yo twaje gikombe ariko aho bigeze nivyo ko batwereka umuntu agahagashaka baza kuri ekipe ya Arsenal mbega ekipe ya Arsenal yo bigira ngiye kwa muri vyabi dose ubu niko twese abantu twese twiyumva tuvuga ngo igire yongeye twekinga ivyo imaze imisi imyaka itwereka tukaza tukaraba ku munsi wa gatandatu yaza kuba twagute imbere y'umugwanyi Newcastle